hejuru ubuzima bwiwe guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Umuntu wese amaze igihe mu myiteguro, n'umuntu ari mu myiteguro, n'umuntu yamaze kwitegura, abigihe gishitse, Imana iguye kwinjira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Hari abantu bagiye kwinjira mu bihe byabo. Nimba wizera tera haleluya. Imana idufashe cyane gose. Naho ushobora kuba barakubwiye yuko bakuroze kugeza ku rugezo utazoshobora kubaka, bandanya imyiteguro. Keep on looking nice my dear. Bandanya kuguma nimba bavuga kwisesha neza, niwimeze neza, wigire neza, just look nice, ambara neza, reka kwineglisha. Imana yo mu ijuru niyo yifise ijambo rya nyuma hejuru ubuzima bwawe. Bandanya imyiteguro yawe, igihe cya mariage yawe kirahari. Nta muntu ari gayo tera haleluya. Bariko barakubwira befati aho uvuka n'ukungana n'ukuri n'ukuresha, yuko utoshobora kwitwa umuntu yokoreshwa n'Imana kubera yuko uvuka mu bitoke hariya inyuma y'igisagara. Bavuze yuko udashobora kuba international kubera yuko utize amashuri nk'ay'abandi. Bavuze yuko Imana idashobora kugushira hejuru. Let's nobody fool you. Ntagira umuntu n'umwe aguhendesha amajwi y'ibinyoma y'abadayimoni. Bandanya imyiteguro yo gufukama, bandanya imyiteguro yo kuba umwizigirwa, bandanya imyiteguro yo kugera kure. Igihe cyawe kigiye gushika, unayo kuzarao siku moja inayokuja watakusalimia kwa heshima. Endelea kujiandaa. Tela hai. Hallelujah. That's why I never give up. Nicho gituma ntigera ncika intege. Whatever may come, ibiza, whatever voices, abadekuraja, abaca intege, abaturabira hasi, abatwiyumvira uko bashaka, abatubona uko bashaka, abatwiyumvira uko bashaka. Your ideas has nothing to do on me. Ivyumviro vyawe nta na kimwe bifise kunkorako. Mbandanya imyiteguro. Hari ijambo Imana yavuganye naje, kandi iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo yerekereshe ibitangaza n'ibimenyetso. Yaravuze ko izogeza kuri gikorwa, yaravuze ko izobohora benshi, yaravuze ko izotanga ubuzima igukoresheje. Kubera kuri kurita ku bantu, kubera kuri kuradendebukirwa, taya basete kelebrosia hote paya zata. Kubera ko wahagaritse intambuko zawe zikugeza ku iterambere ryawe. God is a God of steps. Imana ni Imana y'intambuko. It is a God of steps. Reka gusuzugura intambwe ntoya, reka gusuzugura ingazi zitozi turi kuratera. Make a step. Tera intambwe imwe, naho hagarara umwaka urindiriye gutera iyindi ntambwe. To another year you will elevate. Ariko Imana nayo ibikeneye guhura n'umwana w'umuntu mu nzira yo kuyihimbaza no kuyitazira. After God blessing you, inyuma Imana yo kuguhezagira, inyuma yo kuguha amafaranga, inyuma yo kugukiza ingwara, inyuma yo kugushira hejuru, inyuma yo kugushigikira, inyuma yo kuguhezagira, nta handi Imana ikeneye ko muhurira atari mu mashimwe no kuyihimbaza no kuyikorera. Hallelujah! Hallelujah! So you owe God praise and worship. Imana ifitiye ideni kuyihimbaza no kuyitazira. Imana dufashe cyane gose. Abi Imana yashoboje tukagera mu nzu y'Imana, twongera Imana amashi menshi. Hallelujah. Yesu natufashe cyane. I feel too much energy today. Numva mfise imbaraga nyinshi cyane uyu munsi, ku buryo nari numva ndiko ndatamba mu bisima, ndiko ndayinyeganza kubera imbaraga z'Imana. No John giri kwa John aho
amashyi menshi cyane. Ayiwe! John, ifanta wayimaze bakongera iyindi. Ariko Jo, Habine nta fanta muronka mwebwe. Niko matugirira nabi cyane. Ayiwe! Sataka. Hey! Ayiwe! So. Mumbabarire tuvyaguruke gatoya. Umviriza. Fise ijambo. Mukanya nari nicaye hano. Nta jambo nari nateguye. Nari nzi ko dufise umwanya wo gusenga gusa. Ariko nicaye hano. Numvise muhemu w'Imana yongorera mu matwi yaje. Akimara kongorera mu matwi yaje. Numvise ijambo rifise imbaraga nyinshi cyane. Navuga nti ariko nkemu yera iri jambo yari nkwiye kurifatira umwanya ukwiye. Ariko ndamubwira ni iri jambo nari nkwiye kurifatira umwanya ukwiye. Arambwira ngo ndari guhaye umwanya kubera nzi impamvu. That's why I give you right now. Hallelujah! Umva. Simeni gaela fo. Naciye ntwenga. Nari nicaye hagiye canda twenga. Ariko Imana nizi. Yeah! Mana we akoye. Hallelujah. Fatira mugenzi wawe mwegeranye ikiganza ndakubwire. Yes. Izina Yesu. Mufata. Fata ukwegereye umurabe mu maso bishobotse. Mumbwire. Wamubwire. Mana we murabe mubwire nti Nabonye igicaniro kimana itarema iyo ndebabwira banza wumve wamubariye mumbwirire reka ndababwire. Mana we mubwire nti ariko rirandemera no kuri kose. Wino jambo we. Aywa. Sawa. Mufatere. Mubwire nti bandanya witegura igihe cyawe kigiye kugera. Mubwire
bandanya imyiteguro yawe, igihe kigiye kugera. Sinzi ko ari message y'umuntu ari ngaho uyu munsi. I don't know. Sawa, John, banzurindire gato, John, banzurindire. Umva, sinzi ko ari message y'umuntu umwe ari hano. Ijuru rirambariye muri kano kanya turi hano. Bandanya imyiteguro yawe, ntuhagarike kwitegura, ntuhagarike kwitega, ntuhagarike kwitegurira umugisha, ntuhagarike kwitegurira mariage, ntuhagarike kwitegurira urugendo, ntuhagarike kwitegurira kuduzwa, ntuhagarike kwitegurira akazi, ntuhagarike kwitegura. Itangazo, ijuru riravuze, rirambariye ngo mbwire umuntu wese yari yateretse ibintu hasi, fata ivarize yawe, hagarara muri pozisiyo ya standby, witegura igihe cyawe kigiye gushika. Haleluya, haleluya. Bandanya imyiteguro yawe yo gutwara imodoka, igihe cyawe kigiye gushika. Bandanya imyiteguro yawe ya fiansaye, igihe cyawe kigiye gushika. Bandanya imyiteguro yawe yo gukontorora ukuntu abantu bubaka inzu, kubera ugiye gutangura kubakisha. Haleluya, haleluya. Bandanya imyiteguro yawe yo kwitwara nk'umugore afise inda, kubera umwana agiye kuja mu nda vuba wa mugore we. Bandanya imyiteguro yawe yo kwifata neza. Ariko nta muntu yokomera Imana amashari hano. Come on somebody, hallelujah. Ndafise message kuri uyu mugoroba. Umuntu wese ari hano yaratanguye kwitwara nka naragowe, nk'uwihebuye, nk'uwagowe, nk'uwo byarangiye. Oya, ntibirarangira, bandanya imyiteguro. Ntago ari ijambo nagiye kurondera muri Bibiliya. I was sitting here, nicaye ngaha, mpemu yararambwira nababwiye namwe, ariko nino jambo ko nari numva nkwiye kurifatira umwanya. Mpemu yararambwira ngo ndari guhaye umwanya nyene kubera nzi impamvu. Mbwirira umukobwa ari hano, abandanye imyiteguro yo kwitegurira kuba umugore mwiza. Mbwirira umusore ari hano, abandanye imyiteguro yo kwitegura kuba umugabo mwiza. Mbwirira umugabo ari hano, abandanye imyiteguro yo kwitwa boss. Mbwirira umunyamuhamagara ari hano, abandanye imyiteguro yo kwitwa umunyamavuta. Umuririmbyi ari hano, bandanye imyiteguro yo kuba umuririmbyi internationale, wo gutangura kuzunguruka ku masitati y'abantu. Elebo sataka. Hari abantu Imana igiye kugira cerebre mu kuririmba hano, kandi bongeye kigiye kubongera amavuta. Oh my goodness, sinzi umuntu ari hano yicaye muri kino kibanza w'umuririmbyi agiriye yumva ijwi ry'Imana ririko riramubwira ati bandanya imyiteguro yo kwitwara nk'umuntu yabaye celebrity. Hallelujah, tela hallelujah, ongera utere yindi hallelujah. Please, ndabasabe muvyagira gato, please have a seat. Iri jambo iyo bari giwayo wari kuba wamaze kuri bibira ukaryakira kera. Aya. Sinzi ko ndiko ndavugana n'umuntu ngacange ndiko ndivugana, ariko Imana yambariye ntago nibariye, ariko Imana yavuganye n'umuntu wese ari hano. Bandanye imyiteguro, igihe cyawe kigiye gushika. Imana mfashe cyane gose. Reka dusome ijambo ry'Imana, Samweli wa mbere igice cya 16 ku murongo waho wa 12. I was sitting here, muhemu Imana caramanura iryo jambo ryihuse. Samweli wa mbere igice cya 16 ku murongo wa 12 kugeza kuri 13.
Imana idufashe cyane gose. turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ego Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 12 n'uwa 13. Aha. Nuko atuma uja kumuzana, Aramuzana. kandi yari umuhungu w'inzobe. Hari igihe ciwe yari yaramaze umuhungu w'inzobe mwiza w'uranga, ariko yari yaratawe inyuma y'igisagara, ari hariya mu ntama, ari mu ishamba, anuka mase, anuka mahenehene nimba ariko bayita rono. Imana idufashe cyane gose, ariko bandanye imyiteguro myiza. Aha. Kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Umuhungu w'inzobe w'amaso meza. David was so handsome. Maze Uhoraho aravuga, Aha. ati va hasi, Ego. umusukwe k'amavuta, Aha. kuko wa wundi ari uyo. Aha. Nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta, Ego. ayamusuka ko bakuru be bamukikije. Aha. Kuva uwo munsi mpwemu Uhoraho yamaza kuri Dawidi akabushungwe. Aha. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amena. Imana idufashe cyane gose, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yesu nadufashe cyane gose. Imana yambariye abantu bari muri 3 categories. 3 categories. Kategori ya mbere y'umuntu ari mu bihe bibi, in bad situation. Things are bitter. Birarura kabisa, birabishe, unywa amazi arura, ibintu birura, ubuzima burura, ubuzima bubishe. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Ariko naho uri mu buzima bubishe, bandanya witegura, igihe cyawe kigiye gushika. Hallelujah. Imana idufashe cyane gose. Imana irambarira ngo n'umuntu ariko aribukwa n'Imana. Umuntu ari mu bihe byo kwibukwa n'Imana. Someone who is in the season where doors are being opened, aho imiryango iri kiruguruka, adodoye amafaranga mwitaba, adodoye umufiyansa mwitaba, adodoye ikintu cyose kimwitaba. That is a very good time umuntu ashobora gushika mu buzima bwiwe. That is another category. Nawe nyene bandanya witegura igihe cyawe cyo kugera hejuru, hamwe no kungururirwa mu buryo bwagutse, kigiye gushika mu izina rya Yesu. Imana irambarira ngo n'umuntu yamaze kwibukwa, you are already remembered. Waramazwe kwibukwa n'Imana. Nawe Imana yambwenda kubarira ati bandanya witegura, ntuhagarike imyiteguro. Turabona Samweli ava iyavuye, Imana imubari yagende kwimika abo mu nzu ya Sawuli. Arabahamagara. Havuye ago umwami Sawuli ahubwo niwe yari yakoze icyaha, yakoze amakosa Imana idashaka. Imana ikiramurungika agende kwimika uwundi mwami. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Agiye kwimika umwami Dawidi, abanza arahagera asanga abahungu ba Esayi. Amaze gusanga abahungu biwe, harabwira ngo zana abahungu bose ufise. Amateka ya Dawidi sindinda kuyasubiramo, murayazi. Imana idufashe cyane gose. Hanyuma Dawidi amaze gushika, niho twasomye kuri 12, haramubwira ngo naze afata ihembe ry'amavuta aramwimika as a king. Ariko Dawidi ntabwo yashitse aba umwami muri uwo mwanya nyene. Was still young, ku myaka 12. He couldn't be a king. Ntabwo yari gushobora kuba umwami. Imana ikibanza kumusubiza inyuma kugira ngo agende kwitegura bihagije, kubera hari igihe Imana yari kiramutegurira. Hari abantu bari hano, amavuta y'umugisha, amavuta y'imuhezagiro, amavuta yo kuba international, amavuta yo gusheka kure, amavuta yo kuvugishwa n'Imana, amavuta y'ubuvugishwa, amavuta y'amayerekwa, amavuta y'aba business woman and businessman yamaze gusukwa muri bo. Ariko Imana iri kibashira mu gihe cyo kwitegura. Imana yambariye ngo ndakubwire ngo bandanya kwitegura, kubera igihe cyawe kigiye gushika. Bwira mwezo ati ntuhagarike imyiteguro, ntuhagarike imyiteguro mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose.
acava ngaho yisubirira mu ntama ziwe agenda gukurikirana intama. But this man was carrying anointing. Inyenyeri y'ubwami yari iri hejuru yewe, inyenyeri y'amavuta yari iri hejuru yewe, inyenyeri y'ubwiza yari iri hejuru ubuzima bwiwe. Guhera uyu munsi mu izina rya Yesu, umuntu wese amaze igihe mu myiteguro, n'umuntu ari mu myiteguro, n'umuntu yamaze kwitegura, abigihe gishitse, Imana iguye kwinjira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Hari abantu bagiye kwinjira mu bihe byabo. Nimba wizera tera haleluya. Imana idufashe cyane gose. Naho ushobora kuba barakubwiye yuko bakuroze kugeza ku rugezo utazoshobora kubaka, bandanya imyiteguro. Keep on looking nice my dear. Bandanya kuguma nimba bavuga kwisesha neza, niwimeze neza, wigire neza, just look nice, ambara neza, reka kwineglisha. Imana yo mu ijuru niyo yifise ijambo rya nyuma hejuru ubuzima bwawe. Bandanya imyiteguro yawe, igihe cya mariage yawe kirahari. Nta muntu ari gayotera haleluya. Bariko barakubwira befati aho uvuka n'ukungana n'ukuri n'ukuresha, yuko utoshobora kwitwa umuntu yokoreshwa n'Imana kubera yuko uvuka mu bitoke hariya inyuma y'igisagara. Bavuze yuko udashobora kuba international kubera yuko utize amashuri nk'ay'abandi. Bavuze yuko Imana idashobora kugushira hejuru. Let's nobody fool you. Ntagira umuntu n'umwe aguhendesha amajwi y'ibinyoma y'abadayimoni. Bandanya imyiteguro yo gufukama, bandanya imyiteguro yo kuba umwizigirwa, bandanya imyiteguro yo kugera kure. Igihe cyawe kigiye gushika, unayo kuzarao siku moja inayokuja watakusalimia kwa heshima. Endelea kujiandaa. Tela hai. Hallelujah. That's why I never give up. Nicho gituma ntigera ncika intege. Whatever may come, ibiza, whatever voices, abadekuraja, abaca intege, abaturabira hasi, abatwiyumvira uko bashaka, abatubona uko bashaka, abatwiyumvira uko bashaka. Your ideas has nothing to do on me. Ivyumviro vyawe nta na kimwe bifise kunkorako. Mbandanya imyiteguro. Hari ijambo Imana yavuganye naje, kandi iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo yerekereshe ibitangaza n'ibimenyetso. Yaravuze ko izogeza kuri gikorwa, yaravuze ko izobohora benshi, yaravuze ko izotanga ubuzima igukoresheje. Kubera kuri kurita ku bantu, kubera kuri kuradendebukirwa, taya basete kelebrosia hote paya zata. Kwenki wahagaritse intambuko zawe zikugeza ku iterambere ryawe. God is a God of steps. Imana ni Imana y'intambuko. It is a God of steps. Reka gusuzugura intambwe ntoya, reka gusuzugura ingazi zitozi turi kuratera. Make a step. Tera intambwe imwe, naho hagarara umwaka urindiriye gutera iyindi ntambwe. To another year you will elevate. Urindira yandi mezi n'iyindi minsi. Trust the process of God. Wizere process y'Imana. Ubandanye imyiteguro. Mu minsi iza bazokwitwa nyakubahwa, bazokwitwa umwubahwa w'Imana, bazokwitwa wasizwe amavuta, bazokwitwa washizwe hejuru n'Imana, bazokwitwa wahezagiwe n'Imana. Sinzi ko ari abantu bariko baranyumva batere haleluya. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. I remember mu minsi iheze, I had so many people were discouraging me. Abantu bamwe na bamwe bakanzanira amajambo menshi yo kunca intege. They are telling me, you boy, you are too young to serve God. Imana ifashe cyane gose. God cannot use you. Imana nishobora kugukoresha. I'm not afraid of saying this. Ntabwo nisubwa bwo kubivuga kuko nibyo nkora nta ruhare ndabigiramwo. Ni Yesu Kristo akorera muri jewe, ni Yesu Kristo abohorera muri twebwe, ni Yesu Kristo avugiye muri twebwe. Imana idufashe cyane gose. Abenshi bakambwira ngo you are not worthy, ntabwo ukwiriye. Abandi bakambwira ngo ntibizoshoboka. I remember one person, igihe kimwe umuntu yarampamagaye kandi
kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana icyo gihe. Mbere yari n'umukozi w'Imana, even now n'umukozi w'Imana. Arampamagara aranyicarika, yampaye gahunda idasanzwe, n'uwibaza ko hari ibindi bintu agiye kumbwira. Icyo gihe nariko ndasenga cyane, was fasting so much, niko ndisonzesha rwose, playing intense prayers, amasengesho menshi, fasting a day and night, mbyuka amajoro ndiko ndasenga. Hanyuma arampamagara arambwira ngo ndagomba ndaguhanura. Ambwira okay, I'm ready to listen to your opinions and your advices. Arambwira ngo ibi bintu by'Imana uri kurishiramo cyane bizokwica mu mutwe. This is what he told me. Arambwira ngo gabanya ibyo bintu uri kurishiramo, stop that, hagarika ibyo bintu uri kurishiramo. Ntabwo yambwiye ngo ndiko ndabyishiramo mu buryo bwo kubikora, ahubwo ngo ndabikure mu mutwe wanje. I'm possessing my mind too much with the things of Christ. Niko ndishiramo ibintu by'Imana cyane, kubera ko yarakuze ndamwubaha, ntabwo ndamwishuye. I take time to look at that man. Ndamuraba, aravuga arambwira ngo ntacyo uvuga. Arambwira nta na kimwe ndakubwira, urakoze, thank you for your advice. Hanyuma nca ndagenda. Arongera aranyandikira mu ijoro, arambwira ati nimba wifuza kuzogera kure kandi wifuza kuzoba umuntu muzima, hagarika ibyo bintu uri kurishyiramwo by'Imana. Ibaza ngo ariko arampanura that much. None abantu bamaze gukira bakize baciye mu biganza byacu ni bangahe? How many? Hallelujah. Ndumva kano ka video no gakata nkaza kukamurungikira uyu munsi ku mugoroba. Araraba amasitati yanje, araraba ubutumwa bwanje. Imana wavuga ngo nikuremo niyirikira kora ibi. Bwirira mugenzi ati bandanye imyiteguro, igihe cyawe kirahari. Reka kwemera ibiguca intege, reka kwemera ibiguca ivuto. Bandanye imyiteguro yawe, igihe cyawe kigize gute? Listen, narisonzesha nk'umuntu afise abantu 10,000 ariko arasengera. Ntabwo mvuga ngo narisonzesha, until now I'm still fasting. Abantu bamwe bakambwira ati nikiye kibazo ufise wewe ushobora kwisonzesha no gusenga kuri runo rugezo, ufise imitwaro nyabaki ikuremereye ku rugezo ushobora gusenga nk'uko. I was fasting, nkasenga, ariko narumva yuko hari ahantu kure ndiko ndaja. Ntabwo nahabona, ntabwo nari bwahagere, ariko narumva ko hari icyo Imana iri kirakora. N'ubu ndacabwira Imana nta kintu kirakoreka, ariko ivyo Imana igiye gukora we. Tera hallelujah. Igihe kimwe isi yose izomenya Imana ya repentance. Igihe kimwe isi yose izohimbaza Imana ya repentance. Igihe kimwe ku makontina yose agize isi hazoba harimo marayika wa repentance. Abizera bafise ukwizera kurekure bariko baranyumva, bari he batere hallelujah we. Tera hallelujah. Bwirira mugezo ati bandanye imyiteguro, igihe cyawe kigiye kugera. Mana dufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. No one loves the house which is in construction. Nta muntu n'umwe akunda inzu yubatse, nta n'umuntu yoyiraramwo. Nico gituma Imana yacariko irakubaka. Bavyita gute inzu bakiriko barayubaka? Oya mu Kirundi. Nguri yuzi Kirundi. Urugerero. Nta muntu n'umwe akunda inzu ya eshanti. Nta muntu n'umwe ayikunda. Umuntu wese aragenda akaraba bariko baraduza amatafari hari bagakata. Umuntu wese akaraba akacata. No one can sleep there. Umuzamu nawe nyene ntarara kubera ko ahakunda kubera ko arara kubera ko bamuhemba. Imana fashe cyane gose. Nico gituma Imana niyo abirikirubaka ubuzima bw'umuntu, iri kirategura umuntu, nta muntu azomukunda. Bamwe na bamwe bazoguhunga, abandi bakwegegwe kure, ariko bandamye imyiteguro yawe myiza. Inzu yawe vuba izosa neza, uzokwakira abashitsi biteka, uzoba ninde muntu ashobora kunezererwa kwakirira abashitsi mu nzu isa nawe. Iyo bakiriko barubaka aravuga ni inzu yanje, reka ngende kurabira hano ndabakirira, abakirira handi, ariko akabandanya imyiteguro kuvuga ni my house will host honorables. Inzu yanje izokwakira bubahwa, abantu bari kubwiza, abantu bakomeye. Akabandanya imyiteguro yo kwitegura. Bari umuntu akwizeti akwegereti bandanya imyiteguro yawe.
igihe cyawe kizoshika. Yesu natufashe cyane gose. Bandanye imyiteguro. Yesu natufashe cyane. Reka guhagarika imyiteguro. Bandanye imyiteguro yo gusenga. Reka guhagarika gusenga. Bandanye imyiteguro yo kwambara neza igihe cyawe kizoshika. Wambara neza. Keep on preparing yourself. Hallelujah. Man mfashe cyane gose. Guta umujesi sinigera ntahura umukobwa yifata nabi ngo kandi ari mu gihe cyo kuba mu fiance akambara uko ashaka agafata ibihuza agatereramwo akagenda uko nyine. I don't understand those guys. Ntabwo nigera ndabatahura. Uri mu myiteguro nyabaki mbariza niba ari umukobwa kwigira uri mu myiteguro nyabaki. You should look nice. Kandi uci imbere y'abahungu kabaca imbere utiruka uriko wirukanswa niki. Walk slowly. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. You should not lie. Nta mpamvu yo kwiruka. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Soka wambaye put on. Ambara neza. Sobeka no kuwa kabiri no kuwa gatatu. Put on something. Hallelujah. Uri kurambara amashati yacuye hari impuzu wasize muri garderobe uri kuzisigira nde. Niba batazufise wihangane nta kundi nawe bandanya kwitegura kuzokwambara neza. Keep on preparing yourself. Mugabo mugihe uzifise wambara impuzu waraye uracumba mu bugarejo ku mugoroba kubera iki. You are put Man dufashe cyane gose. Hallelujah. Ya makanzu abakobwa bafata baciye gucunga ubugara gashira amaguru hano hagati. Agacumba ubugare akacari yaca kubita mu morning akacazunguruka and then you are expecting someone to date you. Man dufashe cyane. Bwira umuntu akwegeranye bandamye imyiteguro yawe. Bandamye imyiteguro yawe. Ingohe zawe ntizimere nk'izi ziwanje. Why kwereka iziriko ziragira akajagari kenshi cyane. Organize them. Hallelujah. Hari abataza kubikunda barikumva ko ndiko ndabatsitaza ariko naho uri mu bihe bitoroshe bandanye imyiteguro yo kuba mu bihe byiza. Bandanye imyiteguro, bandanya witegura naho bisa nkaho wihebuye. Bandanye imyiteguro igihe cyiza kirahari. Hallelujah. Imana dufashe cyane gose. Nta muntu bitobera iyo Imana yabyuguruye kandi igihe cy'Imana kirashitse kiraje. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Igihe cy'Imana kiragishitse kandi kiraje. Ndumva abantu barenga 10 bari hano. Imana iri kirambarira babandanye imyiteguro. Imana dufashe cyane gose. Uri kurasenga Imana usaba ibintu biremereye, uyisaba umugabo mwiza, uyisaba umuntu akomeye. Umuntu akomeye nawe arafise icyo azoraba. He has something he has to look. Afise ikintu azoraba. Yesu natufashe cyane gose. Gerageza hugeza. Reka kwifata nabi abakobwa muri repentance. Imana yo mwijuru ibansigira ubwiza mu izina rya Yesu. Muzuru ubwiza n'ubuntu bwa. Nahazo baragahuzu kamwe sinaheruka kubibabwira mwihangane ndabibabwire. Hallelujah. Nazo bari kamwe kamese. Just clean that house, that dress. Kamesure neza. Uronsi pasi kagorore neza. Uronse n'utuntu tumota neza dushireko. Utaturonse ni wisige what did they call? Amavuta n'agasabune barakisiga kakagenda neza. Man tufashe cyane gose. Hallelujah. Igihe kimwe nigeze kubabwira umukobwa umwe. Uyo mukobwa twari ko turasenga. Yarakunda gufashwa cyane. Ariko yifata nabi gose. Agafashwa ku rugezo. Aguma afashwa nawe yakunda kutuza amaboko umva no mwirani ko mukobwa ntiwo manura amaboko. Yarafashwa akatuza amaboko yagira ngo Imana ni ubuhungiro. Then you look at here ukacuraba mu kwaha. Ni gute umukobwa muzima agira ubucakwa? Uri umukobwa ukagira ubucakwa na narumva noja kumbwira ni manura amaboko himbaza Imana ugira uko. Just don't. Imana fashe cyane gose. Hallelujah.
n'umuhungu yari kumuvugisha ntiyamuvugisha icyo gihe, bose baca bamukwepa bamuhoye ubucakwaha bwonyine. None we wogira ubucakwaha ukamota neza mukwaha, aguciye ko ariko atamba igisirimba akagira uko waca wunama ukagira uko. Imana dufashe cyane. Bwira mwiza ati bandanye imyiteguro myiza, igihe cyawe kigiye gushika. Haleluya, haleluya. Imana dufashe cyane gose. Umuntu nawe ari hano, Imana yahezagiye, Imana yagiriye neza, Imana ikaba iriko iramwibuka. Reka kwitwara nk'umuntu adafise Imana. Comport yourself nk'umuntu yacunguwe n'amaraso ya Yesu. Ambara nk'umuntu afise umucunguzi. Vaho nk'umuntu afise umucunguzi. Vuga nk'umuntu afise umucunguzi. Genda nk'umuntu afise umucunguzi. Ubwoba n'umutima uhagaze bya buri munsi, attention yariyo yose, alert yariyo yose, wamubuhungabanya ubuza amahoro, umwanya wose witeze ikintu kibi kigiye kukubako. Bandanya kwitegura, Yesu Kristo arahari nk'umucunguzi. Reka kwemerera amajwi yose yo guhungabanya mu izina. Hallelujah. Vuga nk'umuntu yahamagawe. Preach like someone who is called. Reka guhagarara imbere y'abantu ufise ubwoba uri kurajugumira. Preach like someone who is called. Nimba ari kuri protocol nk'umuntu yahamagawe ari mu muhamagaro. Raba umuntu mu maso umuhereza ikaze. Welcome that person. Ririmba nk'umuntu azibye ariko arakora. Hold the microphone. Reka gufata microphone nk'ufashe umwumbati. Hold well the microphone. Fata neza microphone. Be confident. Stand like someone who knows what is doing. Hagarara nk'umuntu azibye ariko arakora. Hagarara neza nk'umuntu ariko aritegura. Imyiteguro idasanzwe uko bukeye n'uko bwije. Vuga nk'umuntu ariko aravugishwa n'ijuru. Reka ubwoba, Imana yo mu ijuru ikure ikintu cyose cyo guhungabanya kikakubuza guhagarara neza nk'uko wategetswe guhagarara neza. Hari umuntu turi kumwe hano yotera haleluya. Imana dufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Ndagomba mbwire abantu bose bagenda bafise insecurity bari hano, iyo mwemu ya insecurity iri mu mutima wawe isohoke guhera uyu munsi. Uguma wicira imanza, uguma witinya, uguma ufise ubwoba. Mana yanje uriya mufiance niyampeba bizogenda gute? Mana yanje uriya muntu niyareka kumvugisha bizogenda gute? Mana yanje ibi nibi. Every time you have insecurity tabaho, insecurity daharurika. Be confident of yourself. Nituma bagusuzugura bagufata uko bashatse bakakugaraguza gati, ni kubera ko wamubereka ubwoba kutinya kwatakaza. Imana yo mu ijuru iguhereze kuba confident, guhagarara ku ijambo ryawe. Reka kugendera ku bwoba bw'abantu bagutera ubwoba baguma bagufata uko bashatse. Imana yo mu ijuru ibemeze, ibereke ko kubaho kwawe atari muhwe zabo ariko ubayeho ko umugambi w'Imana. Imana dufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Yesu nadufashe cyane. Imana dutabare. Dahagarara neza nk'umuntu yahamagawe n'Imana. Naho imiyaga, Beni na Chance bararimbye ngo naho isi, naho imiyaga, naho intambara zohaguruka, naho ibitero byohaguruka, uzohagarana nanje kandi uzongwanira kandi uzonshigikira. Niwemere ko hari ikintu kikunyeganza kiguca intege. Bandanye imyiteguro yawe myiza, igihe cyawe kigiye gushika. Hari abantu bari hano, igihe cyabo kigiye gushika vuba cyane. Hari abantu bari hano, amazina y'abagiye gushika. Bandanya kwitegura kwicara muri biro nziza. Bandanya kwitegura kwicara mu rugo rwiza. Bandanya kwitegura kwicara ku mashini nziza. Bandanya kwitegura guharura amafaranga. Oh, haleluya. Bandanya kwitegura guharura amafaranga wihuta, kubera hari igihe cyo guharura amafaranga kigiye kuza. Nimba uri umuganga, bandanya imyiteguro yawe stage, ntuhagarike. Nimba uri umwigisha, bandanya imyiteguro yawe. Icyo uri kurakora cyose ntugihagarike. Bandanya imyiteguro yawe. Hari igihe cyo gukayangana. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Keep on preparing yourself. Hanyuma
ubandanye utera intambwe imwe ku yindi. Yesu natufashe cyane. Ntusuzugure intambuko ntoya. Ntago Imana ishobora kugukura ngaha ngo igutarukirize hariya hejuru hariya. God will not move you from here and throw you up there. Utegerezwa kubanza guca kuri izi ntambuko. There is a step you must pass. Ukagabanya igikorwa, ugakora icyo wategerezwa gukora. Do what you supposed to do. Ikintu wagikora, amaso yawe azotangura kuguruka mu gukora ikindi. Do the following. Ikintu wagikora, amaso yawe azoba yabonye icya mbere ariko abona n'icya kabiri. Amaso yawe azoca yuguruka kubona icya gatatu, ariko ntuzobona icya gatatu mbere y'uko ubona icya kabiri. Utegerezwa kuzobanza kubona icya kabiri mbere y'uko ubona icya gatatu. Imana dufashe cyane gose. Niba wabona icya kabiri uzoba umaze kubona icya gatatu. After seeing the third, uzoduga ku cya gatatu. Niba wabona icya gatatu uzotutangura kubona ku ntambuko ya hariya kure cyane gose. I've seen preachers, nabonye abantu batangura kuvuga ubutumwa bakoresheje aka microphone gatoya. Imana ikabaserire, Imana ikabakura muri serire, ikabashira hiyaguye, Imana ikabakura hiyaguye, ikabatereka kuri platform, Imana ikabakura kuri platform, ikabatereka kuri au niveau national, ikabakura on the national level, ikabakura ku rwego rw'igihugu, ikabashira ku rwego rwa Afrika, ikabakura ku rwego rwa Afrika, ikabashira ku rwego ruri globally, ikabashira ku rwego rw'isi. God is a God of steps. Na ushobora kuva some people, hari abantu bashaka kubanza kumenyekana hanze mbere yuko bamenyekana iwabo. Who will raise you and throw you there? Ninda zo gushira hariya anye mbere yuko abo ngaha babanza kukumenya. Yesu natufashe cyane gose. Imana dutabara. Yesu natufashe cyane gose. Imana dufashe cyane. Hariho umuntu umwe yari umuririmbyi yakunda kuririmba indirimbo z'icyongereza n'igifaransa. Abo bantu yaririmbira vraiment sinibaza ko ari n'ikintu na kimwe bumva. They were not listening to anything. Hanyuma ndamubarira ni wewe haji uri kuhimbaza wenyine. You are not praising my dear. You are praising alone. Nta kintu uri kurafasha abantu ngaha. Hanyuma ndamubarira nti ndafise umuhamagaro shaka kugera kure. Nawe ni nta muntu agera kure adafise abantu bahamugejeje. Kandi abakure ntibazokumenya abo hafi batarakumenya. Abo hafi nibo bategerezwa kubanza kukumenya, hanyuma bagufata ukuboko bakuduze kure. Ni winuba abo hafi yawe. Nico gituma you don't have naho abo abakwegereye bo kwima ubufasha bukwiriye, ariko at least bategerezwa kuba babanze kukumenya, ukaba known around them, bakagupinga ariko mu buryo bwo kugira ishari, ariko bazi ibyo uri kurakora. When they see what you do, bakabimenya, n'abandi nabo bazogenda bakumenya. Iyo ugiriwe amahirwe, Dawidi yabanje kumenya ku rugezo rukomeye, yabanje kumenywa nabo mu rugo. Abo mu rugo bamuha amahirwe, se bamuha amahirwe, na Samweli amuha amahirwe. Amuhaye amahirwe, abo ntuzeya Samweli amuhereza amahirwe, bamurondera umuntu acurangira Sauli. Sauli amaze kumumenya arataha. Bamaze kumumenya bongera baramuhereza amahirwe yo kurwana na Goliath. Yarakiri in the small circle. Niko ndababwira ndabereka ukuntu Imana ari Imana y'intambuko zito. Muri small circles, Imana imukuye muri izo small circles, itangura rero kumuduza, kumugeza kure. N'uyu munsi ngaha mu Burundi turiko turamuvuga. We are talking about David. Yaraje abutsimbibe. Ubu anye n'ahantu batavuga runo rurimi ndiko ndavuga baramuvuga. They know this man. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Mbwirire mugenza kwegereye ati vandanye imyiteguro yawe, ntuhagarike igihe cyawe kigiye kugera. Kandi Imana yo mu ijuru ni Imana y'intambuko, ntago ari Imana iterera umuntu ahantu, ni Imana ikurikiza intambuko. Haguruka ndagusengere, twegeze igihe cyawe hafi, duhamagare kugira neza ku Imana. Hallelujah. Ndago umuntu wese ari hano asenga Imana, abwira Imana igihe cyose Satani yari karamwegeza kure, kinyaruke kandi kimwegere. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Igihe cyawe kikwegere, may your time reach you as faster as possible, mu buryo bwihuse kandi bushoboka. Karibu mu isengesho. Father, in the mighty name of Jesus, mu izina ry'ubushobozi, ntago ndumva umuntu ari karasenga Mana we. Senga. Mwari fata microphone dufashe mu isengesho. Izina rikomeye
izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, twaboneyemo ubutabazi, izina rya Yesu Kristo, izina twacunguriwemo, izina rya Yesu Kristo, izina twayo, izina rya Yesu Kristo, izina ryaduhinduriye izina amazina, rya Yesu Kristo, izina rya Yesu, izina rya